Ahantu icenda hateye ubwoba kw'isi. Aha hantu ntihasanzwe ivyaba biratangaje twovyita ikuzimu mu madayimoni kandi ari kw'isi. Kukubwira yuko hariho ahantu hagize mu segonda 10 upfuye kumbura ivyo kugora gutahura, ariko niko kuri. Hano hantu umuntu wese hageze acapfa kuko kubaho ntibishoboka, nta buzima buhari kandi ari kw'isi tubayeko. Nenga amatwi nkubwire vyinshi utaruzi kuri bino bibanza biri kw'isi ariko ata muntu yemerewe kuhaja. Dionezime niyo mwungere. Stay with me. Ibarabara ry'urupfu ryo muri Bolivia, Death Road. Ibarabara ryo muri Bolivia ripima ibirometero 64 ryubatswe mu 1930. Rizwi kandi nka Yungas Road, rihuza agace kitwa La Paz hamwe n'akandi gace kitwa Coroico. Ni ibarabara ry'urupfu nyine kuko hapfira ibihumbi by'abantu baba bashaka kuja mu mugwa mukuru La Paz, nta yindi nzira yashoboka ku bantu bavuye mu gace ka Yungas. Nkuko mubibona ni ibarabara ryaca mu misozi ya gatanu hateye ubwoba, rikaba ritagira bijya byuma byo ku ruhande bikinga impanuka kandi riri mu misozi hagati. Ibiharuro vyerekana ko iri barabara ryapfiramwo abantu bari hagati y'200 n'amajana 300 ku mwaka, no kuvuga burindwi imodoka zibiri zatembagara mw'iri barabara. Leta yararengewe n'imfu z'ubutavana ko zabera muri kano gace ka Yungas mu 2006 hitamo kubaka irindi barabara ry'ibirometero 80 ari naryo rikoreshwa na bugingo n'ubu rica mu gace ka Cotabato. Ko ibiharuro byo ku mwaka w'1930 gushika mu 2006 umva ibihumbi by'abafa ku mwaka. Ibarabara rigizwe n'amakorosi menshi cyane agoye gucamo, bivanye n'ukuntu riri hejuru ku musozi muri altitude y'imetero 3600. Haba harimo ibifuka vyinshi ku buryo abashoferi bataba bariko bararaba neza imbere, navyo biri mu vyatera amasanganya. Ku musozi muremure kw'isi wa Everest hari agace kitwa Death Zone, agace k'urupfu kari ku murongo w'umusozi wa Himalaya ku mupaka w'igihugu ca Nepal na Chine muri province ya Koshi. Uyu ni wo musozi wa mbere muremure kw'isi aho ufise altitude y'ibirometero 8,849. Abashakashatsi berekanye ko kuri uyu musozi huzuye imibiri y'abantu bagiye baragerageza kuwuduga ko bikarangira bapfuye. Harakanye cyane kandi ndabibutse yuko buryo kuja hejuru niko umwuka wa oxygene ugenda ugabanuka. Abantu bari hejuru ku misozi miremire ntabwo baronka oxygene ingana n'iyo bari munsi yayo. Snake Island ni agace ko mu kigwa ca Ilha do Queimada Grande muri Brazil, ibirometero 150 uvuye mu muji wa Sao Paulo. Aha kuhagera vyonyene bisa naho imisi yawe yo kubaho yo birangiye, kuko mu munota utarenze umubiri wawe wose wo wamaze kuzurako zino nzoka z'ubumara zidasanzwe za Vipers, Golden Lens Head Snakes. Izi nizo nzoka za mbere kw'isi zifise ubumara butavugwa kandi bunyaruka nka misile, ikurumye mu kanya nk'ako guhomvya ubumara bwayo buba bumaze gukwira umubiri wose. Nubwo ari ikigwa ciza, leta ya Brazil yategetse ko ata muntu n'umwe yemerewe kugera kuri kino kigwa kiretse abashakashatsi bake cane. Ku bantu badatinya inzoka kandi ko gace karyoheye amaso kukareba, kuraba zino nzoka birateye igomwe kuko ni ibintu bitangaje cane bigoye kwiyumvisha ko ivyo uriko urabona ari ukuri. Abashakashatsi bemeza yuko kuri metero karimwe haharurwa inzoka 5. Niwiha ishusho y'inzoka ziri mu kigwa gipima hegitari 40 ingene zingana, wongere wibaze uramutse wisanze hano hantu ko utoca ufata n'inzoka iragukomora. Biragoye ko woronka aho ushinga ikirenge kw'ico kigwa c'inzoka. Ishamba rya Aokigahara Forest ryo mu Buyapani ni ishamba rifise ubunini bwa kilometero kare 32 ku musozi wa Fuji mu Buyapani. Ryagiye riratorwa nk'ibiziga by'abapfuye benshi kuva mu mwaka w'1950. Ibice byinshi by'abo bantu bagiye bariyahurira kuri uyo musozi byaba biturutse ku bibazo bafise bitandukanye. Impamvu benshi mu bagomba kwiyahura baza muri rino shamba nuko riri ahantu hinyegeje ku buryo atawobasha kubona ubugiyemo ngo amubuze gushitsa umugambi yateguye. Baba bafise agahinda gakabije bakumva ko kuja mw'iri shamba vyo baruhura ku gahinda, guco bakiyahura. Haheze imyaka myinshi abanyagihugu bo mu Buyapani bapfa ku mwaka mu buryo bwo kwiyahura igice 1% kiyahurira mw'iri shamba. Uhageze uhasanga impuzu z'ubwoko butandukanye z'abiyahuye, ibirato n'ibindi. Kubera ko leta yamaze kubona ko igice kinini c'abiyahura biyahurira ngaho, yagiye irashira ivyapa bitandukanye mw'iryo shamba vyanditseko amajambo yotuma ugomba kwiyahura abanza kuyasoma, kumbure hari aho vyotuma hagira bake bakuka ku mutima nayo majambo bakabiheba kwiyahura. Danakil Depression. Aha twohita ko ari ikuzimu tugereranije nuko Bibiliya yera ivuga ko ikuzimu umuriro waho uhora waka ijoro n'umutaga. Naho umuriro uhora waka nk'itanure kandi umaze imyaka myinshi waka, haba mu mvura canke ku zuba. Ni ikiyaya co muri Ethiopia gifatwa nka kimwe mu biyaya biri hasi cane hano ku isi, kikaba mu vya mbere bishusha aho kigira ubushuhe bungana na °C50. Ibiyaga vy'umunyu ushushe, umusenyi uhumanye n'ibindi. Nta oxygene ihari, ikirere caho naco ubwaco n'ubumara mu bundi ko gihumanye. Kuhaja biragoye kuko bigusaba kuba wambaye ibintu bigufasha kuronka impwemu zo guhema atari zo mw'ico kirere ca Danakil Depression.
Lake Natron ni ikiyaga cyo muri Tanzania gifise ibara risa n'amaraso ariko n'ubumara budasanzwe ku binyabuzima. Ikinyabuzima cose kiguye muri iki kiyaga mu masegonda atarenze 3 kiba camaze kuma nk'uruko. Iki kiyaga gifise uburinganire bwa kilometero kare 1040 n'ubujakuzimu bungana n'imetero 2. Umva impamvu ikintu cose kiguyemo ubwo nyene kiba kigagaye. Gifise ubushuhe bungana na dogere Celsius 60 n'160. Harimwo ama-acide na les éléments chimiques z'ubwoko butandukanye zituma ikinyabuzima cose kiyegereye mu segonda 3 kiba gihindutse gisitati. Nkuko mubibona ibindi bimwe mu binyabuzima byagerageje guca hejuru y'ico kiyaga n'ivyagerageje kuhagwa byahise bimera guco. Naho biruka inyoni zitwa flamingo n'ifi zitwa Ricari tilapia fish nivyo vyonyene bishobora kwico kiyaga tanko manzi nimwe n'ubuhungiro bwavyo kuko nta yindi nyamaswa ishobora kuhatumbera. Sinabag volcano kiri muri Indonesia ni kimwe mu birunga biteye ubwoba ku isi tubayeko kuko gihora cica ibihumbi vy'abantu. Tumenyereye ibindi birunga imbere yuko biruka bigaragaza ibimenyetso batuye hafi yabyo bagahunga bakazogaruka cyaje kuruka. Iki cyose ko kimeze nico gituma cagiye kirisasira inganda igihe cose caba kirutse. Kuruka kwacu ntabwo kuba gusanzwe kuko kirekura imyuka mibi mu kirere kandi ihumanye ku buryo ishobora gushikira abantu canke ibikoko biri ku metero zirenga 600 kuvuye aho carukiye. Hambavu y'iyo myuka kirongera kikarekura amabuye mu kirere afise imbaraga ku buryo yica abantu, ibikoko, imirima, agasambura amazu n'ibindi biri ku metero ibihumbi. Cyamaze imyaka irenga 400 cica abantu buri uko caba kirutse. Leta ya Indonesia ntigira ico ikora. Tariki 29 z'ukwa 10/2010 cyahitanye abantu barenga 1000. Leta yahise ifata ingingo yo kwimura imiryango irenga 40,000 yari ituye hafi y'ico kirunga kugira ntigikomeze kwiha inkumbi. Gifise uburebure bungana n'imetero 2460 z'uburebure. Leta yafashe ingingo yo ko ata muntu n'umwe yemerewe kuhasura kuko ubuzima bwaho ntibushoboka. Death Valley iki ni ikibaya cy'urupfu dusanga muri leta ya California muri Amerika. Iki nico kibaya ca mbere kiri hasi cyane kuko kiri ku metero 80 z'ubujakuzimu uvuye ku nyanja. Akaba hambere hano ku mubumbe hafise ubushuhe budasanzwe kuko ubushuhe bwaho bungana na dogere Celsius 57.1. Ku bipimo byafashwe mu 1913. Ubu n'ubushuhe atakintu kimwe gishobora kuba ku byaba ibikoko, abantu, ibimera n'ibindi. Ubwo bushuhe igikoko cohegera byonyine mu misegonda itarenze 10 cyo batamaze kuma nk'urutare. Umugwi w'abashakashatsi b'Abanyamerika bacukura inzahabu nibo baguye mu mutego wo kwisanga hano hantu. Bose uko bagiye nta n'umwe yagarutse babura ibirengero bazimanganira muri kano gace. Hari ikindi gitabo kivuga yuko umwe muri bimbere yo gucikana yasize amanitse icyapa kivuga ngo Goodbye Death Valley nk'ikimenyetso cy'uko hapfiriye abantu benshi kandi atawohirahira ngo ahagaruke. Leta ya Amerika yashizeho ibyapa byinshi byereka ba mukerarugendo ko ico kibanza atari cyo kugenderwamo, ariko abantu bashaka kwiyahura niho bigiye amazi bagasezera isi baciye muri uko kuzimu. Chernobyl muri Ukraine ni mu gisagara ca Pripyat ku kilometero 110 uvuye mu buraruko bw'umuji wa Kiev muri Ukraine. Ni isanganya ridasanzwe ryakozwe n'Abasoviyeti igihe bariko baragerageza imbaraga zidasanzwe za nucleaire ku tariki 26 z'ukwa 1986. Ubwo bushakashatsi bwagize ingaruka zidasanzwe kuri kino gisagara aho kugeza n'ubu ata muntu n'umwe yemerewe kuhaja mu buryo bworoshe biturutse ku binyabutabire produits chimiques ziri hano hantu. Mu kirere hari ivyitwa radioactive zituma umuntu yegereye kano gace capfa ako kanya. Ivyo vyatumye abarenga 40,000 bimurwa muri ico gisagara bajanwa ahandi hantu hafise ubuzima. Mwakoze kubana natwe. Dionezime niyo mwungere.